ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe umwe wese bivanye naho aherereye. Nkuko bisanzwe muri kumenyana n'imbona Irene asanzwe bategurira ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango. Mbasaba rero utarakora subscribe nuko ari karahomba kabisa, kuko hari ibiganiro byinshi byiza kandi byigisha ingo kweri, kuko hari benshi bariko barahakirira batari bazi uburyo bikorwa. Utarakora subscribe ari karahomba gose, kuko ntashobora kubona ikindi kiganiro tuba twagize gute twashizeko. Nkuko bisanzwe no musi nabategura ikiganiro kivuga nti mbega umudamu wawe wo mukaresa umwanya ungana iki, ungana gute? Uwo mukaresa umwanya ungana gute? Ico kibazo narakibajijwe, niyo mpamvu ndakizanye no ngaha, kubera ni benshi bafise iyo ngorane. Ikibazo kigira kabiri nabajijwe ni ikibazo kivuga nti mbega wonyaza umugore wawe gute, wo munyaza gute? Abarundi turacari inyuma cane mu gikorwa mpuzabitsina. Kuba umuntu avyigisha ntibisigura ko aba ari karerura, kuko benshi ntavyo bazi. Ni nka kurya usanga ukura umwana ukamwigisha guteka, ati bateka uku, wakaranga uku, bacumba uku. Kurya wiga kira kintu cose, niko n'imibonano mpuzabitsina dutegerezwa kuyiga. Rero ushobora gufungura ino channel yanje, ino chaîne yanje ya YouTube, azohamenyera byinshi bikorerwa mu gitanda, bikorerwa mu ngo. Ntabarandiriye rero, umwanya ukwiye wo gukaresa umugore wawe, umwanya wo karesa madame wawe, wo mukaresa umwanya urenga iminota 20. Iyo minota 20 apana ya minota uvuga ngo mbega muri ico gikorwa, apana kuyumvira ngo no musi ntitwariye, mbega eka tuganire kazoza, ngo reka tugire iki. Oya, muri ico gikorwa cyo gukaresa, mukarese. Aho gukaresa narahababwiye ni henshi. Umukarese aje muri mood, kuko niyamara kuba agiye muri mood bizomworohera naho woba uri wa papa arangiza vuba. C'est-à-dire wakaresheje umwanya munini umudamu wawe, biramufasha kurangiza, kuko azoba yamaze kwinjira muri mood, igikorwa yacakiriye, hamwe uza kuyishiramo nawe bica bimworohera kugira ngo arangize asunike ajya amazi. Rero umwanya woshobora gukaresa umudamu wawe, apana mu byo kuzana ibiboko ushira ko ucukura ko nguraheje kumukaresa. Ibice byo gukaresa mo narebabwiye birarenga 10. Naho wovuga ngo umudamu wanje ngaribungenze, ngo nta kuntu no nka mabere, ngaronsa ngo nta kuntu no nka mabere, mukaresa handi harahari. Ubuherukana nababwiye ibanga ryo mu gutwi n'ahantu hambere haza n'ubushake, haza na gushukwa. Uri ku mugabo, uri ku mugore, fata urwo rurimi rwawe mugabo rero naho nyemugira amasuku, ugutwi kwawe ukugirira isuku, ukure bukuru ugutwi. Mukora amasuku, ugutwi kwawe ugukore mu bukuru ugutwi, hanyuma ukene kugukaresa na fata urwo rurimi rwawe amere nk'ugwinjiza indani mu gutwi. Uzosanga ari hahandi uburyohe bwo mu gutwi ngene buba bumeze, umuntu amera nk'akazeze kamenya ameze ngaho arameze uko. Rero abo niho ahantu azoheka araryoherwa. Urumva umenga sinzi ahantu ari, uzobona amenga yabaye nk'ikirofa. Mu gihe rero abameze uko aba yaryohewe kabisa. Ego, hanyuma uburyo nabwo wonyaza umudamu wawe.
kwambarira ico kibazo uburyo wo munyaza fata muri ico gihe umudamu wawe yashutswe neza 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 yashutswe kabisa hanyuma ukeneye kumunyaza utarayishiramo fata uburyo banyaza abagabo benshi n'ukuri baracari inyuma pe baracari inyuma n'ukuri nimumenye iki gikorwa cyo mu gitanda mugikore neza niwagikora neza n'ukuri umugore wawe ntazoguca inyuma niwagikora neza nawe wa mudamu niwagikora neza umugabo wawe n'ukuri ntazoja hanze kuko azoba agiye guhiga yiki ibyo azoba agiye guhigayo azoba ariko arabironka mu rugo nta kintu azoja guhiga hanze kabisa mubikore neza rero nimba ukeneye kumunyaza utarayishira indani fata iyo mbyara bibondo yawe fata iyo mbyara bibondo yawe ugire gute uyizane ngaho gitsina sibyo aha ni ku gitsina uyizane ngaho gitsina ha sibyo uyizane ngaho gitsina uyifate ahari kristoris aha uyifate uyitsite uko mazindani uyitsita mu gihe uzo uriko urayitsita rero nawe azoba arigira gute ariko araryoherwa azoba araryoherwa nawe ariko aragira gute ariko arasunika ya mazi mu kuyasunika narabwiye ingene bayasunika agira uhemu ndashikana nawe ino uburiko urafata yambyara ibondo yawe uyitsituku umera nk'uyagarisha hariya kukaharage abari huyagarisha mu gihe afise imishino wagarisha kuri ya mishino ariho wagaza ukagaza nawe mu gihe azoba agira kwa kunda amazi azoba ariko aragira gute ariko arasohoka rero abagabo rero hari abagabo batazi kunyaza rero nimuze muraraba bino biganiro nimwaraba bino biganiro bizobafasha munyaze abagore banyu nabo bagire gute baryoherwa kuko hagira ukura munyaza arumva yuko ashitse ku ndunduro y'ibyishimo arumva yuko aryohewe utarakora subscribe please nukuri pe mugire umutima w'urukundo hari igihe usanga ufise views zirenga ibihumbi bingahe canke 1000 mugabo ukabura abantu baba gukora subscribe hari n'abatabizi kubikora uburyo bakora subscribe canke sabone curabaho hasi ya video hari ahantu handitse subscribe haba hatukura mu gihe utabarakora sabone haba hatukura shoboka ko mu gihe utabarakora subscribe haba hasa hana hatukura ukacu hafyonda hacaza akantu kameze nk'akazogera kamaze kuza uba ugize gute uba ukoze umuti ku buryo ibiganiro bizoza biraza byose uzohora bica bija muri notification yawe ngaho kuri YouTube uca ubiraba mu gihe utaba wakoze iyo sabone cyangwa subscribe nta kiganiro na kimwe ushobora kubona rero mukore subscribe uburyo woshobora gukaresa umudamu wawe akaja muri mudu neza mukaresa iminota 220-30 bana guhuza uvuye yuva uhita uhubagura uhita mukaresa umwanya ukwiye niho nawe nyene aryoherwa rero abadamu benshi ntibabivuga ariko bari bakwiye kuza baravuga aho bagwaye hanyuma hariho imiti ku bagabo barangiza n'ingoga umuti utuma batarangiza vuba waraboneze hanyuma umuti nawe nyene uzana ububobere uzana amazi ku badamu nawo nyene urahari amavuta avura urubandu ibihere amaribori amatashe nayo nyene arahari abayakeneye cyangwa ababikeneye barandondera kuri WhatsApp yanje ni 69 65 69 14 kubari hanze nabo nyene ama agence arahari bamaze kundondera biragenda neza inimero zo mu Burundi ni plus 257 nibagiye ni plus 257 69 65 69 14
thank you, uwiteka bazigame kandi ndabakunda cyane mukora na subscribe.